Perezida General Major Evariste Ndayishimiye yarabajije cyane ku bijanye n'ifungurwa rya General de Police Alain Guillaume Bunyoni aherutse gufungurwa inyuma y'igihe kitari gito kingana n'imyaka afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ya Gitega yagirizwa ibigiye bitandukanye mu vyaha mwagiye murakurikirana mu ico kibazo. Yarashoboye kucishura ndetse anavuga yuko ubu atarekuwe koko yarekuye ivy'agateganyo aramutse agiye aho bitari mu mategeko y'igihugu c'indege bizoba bisobanura yuko yoba ahunze. Ati rero vyiza nuko yotekana kugira ngo agume yidegemvya. Muri make yaragombye kuvuga neza yuko uyu Alain Guillaume Bunyoni yoba yararekuwe kugira ngo ashobore kwidegemvya hama yisubireko, kuko yaravuze yuko niyisubirako atazongera gufungwa nk'uko muza kubikora muri ino video ngira ndabashiremo. Yarongeye arabazwa ku bijanye n'uwagirizwa kugandagura ababikira mu Kamenge. Christian Butoyi yafunzwe ariko bikavuga yuko yoba afise uburwayi bwo mu mutwe. Amubaza igituma umuntu afise uburwayi bwo mu mutwe yoba afungwa, leta ikamukurikirana. Ibi yarashoboye kuvyishura atakibazo na kimwe, ari nayo mpamvu nabahitiyemwo kubashiremo ino video mushobore kumva uburyo budasanzwe General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, yashoboye kwishura umumenyesha makuru wo mu gitangazamakuru Yaga mu gihe yari yabateye iteka kubaha umwanya udasanzwe kugira ngo bashobore kuyaganisha cyane ibibazo biri mu Burundi ndetse n'ibibazo abarundi benshi byari bibubakisha bari bakeneye kumva inyishu zishobora kuva kwa Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye. Muri kino kiganiro reka cinde bashiramo bimwe mu bibazo bikomakomeye byabajije ku bijanye n'irekugwa rya Alain Guillaume Bunyoni General de Police, n'ivyabajije kuri Christian Butoyi yagirizwa kugandagura ababikira mu Kamenge. Rero imbere yuko ndabashira ino video reka manze ndagusabe ukore subscribe kuri ino YouTube channel yacu ya BF News, hama ufite kuri like ndetse unaze muri commentaire uyagi uko wakiriye bino bintu. Ari nayo mpamvu nahisemo kubazana inkuru imwe nuko kugira ngo mushoboye kubitegera ndetse mu bikurikirane atana kimwe kibasoba. Waramaze kubikora ivyo byose uri umuryango wacu, ndanabashimira cyane. Ukeri ico tubaza cyangwa ugomba guterera, hariho nimero yacu ngaha munsi ari ucako kugira ngo ushobore kudutora vyoroshe. Kaze rero muri kino kiganiro mukurikirane zimwe mu nyisho zikomakomeye zishuwe na General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe kirabazwa n'umumenyesha makuru wo mu gitangazamakuru Yaga. Perezida wari watanguranya amabanga, wari wagenye kugira ngo arongore leta ugitangura. General de Police Alain Guillaume Bunyoni yahavuye afungwa, mbere mu nyuma ararekugwa, ariko nta rwego rwa leta na rumwe rwigeze rumenyesha ruti yafunguwe kubera iki. None naho yari yagirizwe ivyaha biremereye, n'izihembo zatumye arekugwa. Hajyana kubanza kuraba mu mategeko agenga igihugu n'ibijanye n'ibitabo mpanavyaha n'ingene bigenda mu guhana ivyaha. Burya ku bwangingo nta bantu baba bakwiye kuba imfungwa ku bwangingo. Muga kubera iki umuntu bamufunga bamushyira mu ibohero kugira ntabandanye akora ico caha, kuko abandanije agikora ni nk'uko nta butegetsi bukingira bene gihugu baburiho. Rero iyo abantu bari bapfunzwe burya harakurikiranwa inyifato yiwe ingene yigenza hari yapfungiwe, baguma mukurikirana ntibigira muheba. Hariho igihe yashika ku gihe atakira umuntu ashobora konona wa mutekano wa bene gihugu, adasubira gukora cagicumuro. Nibajya rero uhoza wumva bavuga ngo turabahaye ntuzeye navuga nti kuva mu munyororo vy'agateganyo, kuko baba babona yuko ataco aza konona. Hariho n'uwundi usanga nk'amagara mukitse ku buryo atakigira inkomezi na zimwe zo gukora ikibi. Niba abandi wumva bavuga bati none nk'aba nk'umuntu agwaye mu mutwe uraguma mu ibohero ariko arahanwa, kandi nivyo rero hano umuntu agwaye mu mutwe. Nuvuga rero ico kuba kiriho mu bijanye n'amategeko agenga ibihano biriho, nico gituma umushikiriza amanza akizigenza arashobora kuraba ko nibajeje kuguma kurikirana abafungwa akabona ati uyu unaho yo kwitahira
tuzoguma tumukurikirana ntaco agiye konona. Kandi warabonye ko nawe nyene rega ni nkuko nubundi atafise umwidegemvyo, kuko baramubujije ko adashobora kuja ku kibuga c'indege, ntashobora kuja hanze. Urumva yuko atamwidegemvyo aba afise. Bijya rero ni ibintu bisanzwe, babonye yuko atakibi abandanya aza gukora, biba ari bisanzwe. Ariko rero hariho igihe nk'ubu kibazo uti none ko hariho abandi tubona umenga nta kibi boja gukora, ubona umenga nta kibi boja gukora, muga ntavyo ziko bagikora. No kuvuga uraba ingene yiface, ingene ameze. Ni benshi bamaze kwandika basaba ati je ndavye naritoye amakosa nakoze, ndumva yuko umuntu osubira akabivuga gutyo, muga muca mumuraba inyifato yiwe musanze ari myiza agataha. Hari n'abandi bandika ukabona uti aba aya bahava basubira gukora iki. Nico gituma rero ntuvuge ngo nta numwe arabivuga, ngende usome icanditse yarabivuze buke iyo bamuhaye ntuze bamurekuye vy'agateganyo, bacara mubwira n'ivyo adashobora kugira. Nuvuga nko babikoze aca asubirayo, wige namwidegevye afise. Mu rubanza rwiwe mu byo yari yaciriwe harimwo ibijanye no kufatwa kw'amatungo yiwe, mazu 153. Ivyo yari yaciriwe ko baca bamwaka aca bisubizwa. Oya, ibihano bijanye n'indishi canke ibintu bafashe ku muntu yacumuye, bijya vyama n'igihano burya n'icaha nticafuswe. Iyo rero agumye yigenza neza, aguma ari muri uwo mwidegenzo arimwo gushika akoze ikibi n'ubundi asubiriye, canke nkubagiye nko ku kibuga c'indege bakamuba cavuga bati wewe warenze ku byo twakubwiye subirayo. Harya n'ubundi ni nkuko n'ivy'agateganyo. Ahubwo mbere ndiwe noca nigenza neza cane kugira ngo ntibize natume bashobora kunyiyumvira nabi. Wavuze uti ntawe ushobora gufunga umuntu agwaye mu mutwe, ariko haravuzwe nk'uwitwa Christian Butoyi bavuze ko afise ikibazo c'amagara yo mu mutwe, yagirijwe kwica ababikira bo mu Kamenge. Ubu aracari mu gasho n'ubu ntaridege. Kugira umuntu bavuge ivyerekeye amagara yiwe ingene ameze, ni muganga bivuga, ntibivugwa n'abantu. Ingwara zikunda kuba abanyepolitiki bakunda n'ingwara bakayigira politiki. Uyu muganga niwe avuga ati uyu muntu agwaye mu mutwe, so abantu babivuga abandi. Yarapima abumva ko babifisemo inyungu nibo baja kuvuga bati aragwaye. Hanyuma abaganga ni kujyana kubwira umushikiriza amanza kizigenza niwe aca avuga ati ko muvuga ko agwaye, reka tubwire abaganga baje kuturabira, hasanze agwaye ntihamenya ingingo zofatwa. Arashobora kuraba ko nibajeje kuguma kurikirana abafungwa, akabona ati uyu unaho yo kwitahira tuzoguma tumukurikirana ntaco agiye konona. Kandi warabonye ko nawe nyene rega ni nkuko nubundi atafise umwidegemvyo, kuko baramubujije ko adashobora kuja ku kibuga c'indege, ntashobora kuja hanze. Urumva yuko atamwidegemvyo aba afise. Bijya rero ni ibintu bisanzwe, babonye yuko atakibi abandanya aza gukora, biba ari bisanzwe. Ariko rero hariho igihe nk'ubu kibazo uti none ko hariho abandi tubona umenga nta kibi boja gukora, ubona umenga nta kibi boja gukora, muga ntavyo ziko bagikora. No kuvuga uraba ingene yiface, ingene ameze. Ni benshi bamaze kwandika basaba ati je ndavye naritoye amakosa nakoze, ndumva yuko umuntu osubira akabivuga gutyo, muga muca mumuraba inyifato yiwe musanze ari myiza agataha. Hari n'abandi bandika ukabona uti aba aya bahava basubira gukora iki. Nico gituma rero ntuvuge ngo nta numwe arabivuga, ngende usome icanditse yarabivuze buke iyo bamuhaye ntuze bamurekuye vy'agateganyo, bacara mubwira n'ivyo adashobora kugira. Nuvuga nko babikoze aca asubirayo, wige namwidegevye afise. Mu rubanza rwiwe mu byo yari yaciriwe harimwo ibijanye no kufatwa kw'amatungo yiwe, mazu 153. Ivyo yari yaciriwe ko baca bamwaka aca bisubizwa. Oya, ibihano bijanye n'indishi canke ibintu bafashe ku muntu yacumuye, bijya vyama
n'igihano burya n'icaha nticyafuswe. Iyo rero agumye yigenza neza, aguma ari muri uwo mwidegenzo arimwo gushika akoze ikibi n'ubundi asubiriye cyane nk'abagiye nko ku kibuga c'indege bakamuba cavuga ati wewe warenze ku byo twakubwiye subirayo, harya n'ubundi ni nk'uko ni ivy'agateganyo. Ahubwo mbere ndiwe noca nigenza neza cyane kugira ngo ntibize natume bashobora kunyiyumvira nabi. Wabuze uti ntawe ushobora gufunga umuntu agwaye mu mutwe, ariko haravuzwe nk'uwitwa Christian Butoyi bavuze ko afise ikibazo c'amagara mu mutwe yagirijwe kwica ababikira bo mu Kamenge. Aracari mu gasho n'ubu ntaridege kugira umuntu bavuge ivyerekeye amagara yiwe ingene ameze, ni muganga bivuga, ntibivugwa n'abantu. Ingwara zikunda kuba abanyepolitiki bakunda n'ingwara bakayigira politiki. Uyu muganga niwe avuga ati uyu muntu agwaye mu mutwe, so abantu babivuga abandi yarapima abumva ko babifisemo inyungu ne baja kuvuga bati aragwaye. Hanyuma abaganga ni kujya kubwira umushikiriza amanza kizigenza niwe aca avuga ati ko muvuga ko agwaye reka tubwira abaganga baje kuturabira, asanze agwaye ntihamenya ingingo zofatwa.